n'ingabire yawe ni ikivugo cya Manake Burundi. Ushobora kwibaza ati Manake Burundi ni iki? Tungwa n'ingabire yawe bivuze iki? Bashatse kuvuga iki? Uno munsi umuyobozi mukuru ariwe umufondateur cyangwa nyene kuzana iciyumviro afadikanije n'abandi uyu cyangwa uriya ari byo bagomba badusigurire, afashe kano kanya kugira ngo asigurire abarundi n'abanyamahanga n'abandi baba barifuje kumenya ngo mbega Manake ni iki. Uyu niwe mwanya wanyu rero kugira ngo dushobore kumva Manake cyarico. Turamuhaye kaze kugira ngo ashobore kuduha ido nido giyo Manake ya jiva, Manake yirikiratera ijana, Manake yo yifuza gushikana abanyamyuga mvabwenge. Tungwa n'ingabire yawe. Turabahaye ikaze mwubahwa kugira ngo mushobore kudusigurira ido nido rya Manake Burundi. Ikaze cyane. Murakoze, nitwa Ruben y'ukuri. Nibyo nkuko mwari mubivuze, ndi mu batanguje Manake, naho abantu benshi bakunda bavuga Ruben, ariko si jewe natanguje Manake jenyene. Turabantu benshi mugabo bakagira abatowe babaserukira, no kuvuga baja mu rwego nshingwantwaro conseil d'administration, hakabaho abanyamitahe bo turafise abamaze kuzana imitahe yabo muri Manake. Rero mu ncamake no banza gusigura Manake ico arico, naho twa structure yacu na ukuntu twacubatse mu majambo y'igifaransa, ariko mu by'ukuri ugiye kuraba mu mikorere yayo tugerageza kubisigura mu Kirundi, kuko tuvuze ko tuje guteza imbere iby'akaranga ntibyumvikana ingene izina ryobaye mu gifaransa, ariko ibikorwa byayo n'ingene twayubatse byose biri mu mico n'imigenzo y'abarundi. Rero Manake ndakivuze mu kinofunofu ni Maison Nationale de l'Artisanat, de la Culture et du Tourisme. Mugabo novuga yuko mu ncamake ari kigo ihuriro ry'amashirahamwe, ama association, ama cooperative, ama maison privée, aba individu, no kuvuga bajya bigenga. Deja kugira ngo tuyite Maison Nationale byavuye mu ciyumviro cyo kuvuga yuko ata muntu numwe yitwa umunyempano, umuntu afise ingabire kanaka yosigara inyuma. Mu ncamake niko no kwishura. Ikigo cyanyu kivuga ngo tungwa n'ingabire yawe. Mbe muvuze ngo tungwa n'ingabire yawe, mwashatse kuvuga iki? Murakoze kuri ico kibazo. Mu by'ukuri biratangaje, nongere ko ngo birateye isoni kubona nk'umuntu avuga yuko azi kuririmba, azi gukina amareresi, azi gucapa n'ibindi bikorwa mvabwenge byinshi. Hariho kwandika ibitabo, literature, hariho kujisha utuna turiya, ukumva ngo uwo muntu ngo yarabuze akazi. Ni ibintu bitangaje cyane, kuko namwe ndaba ku ma platforme y'abafaransa n'abandi bamaze gutera imbere muri ivyo bintu, 50% y'umusaruro mbumbe, no kuvuga amafaranga yinjira imbere mu gihugu, umusaruro 50% n'ibice birenga usanga ava muri ibi bintu nyene vya art na tourisme. Rero bisigura yuko no ngahe wacu birashoboka cyane ko abantu batungwa n'ingabire zabo batarindiriye ngo baraheza amashure canke ngo wabize nibo babayeho neza gusa, kandi ushobora gutungwa n'iyo ngabire yawe nyene. Nibaza yuko twebwe muri Manake twari tuje kugira ngo twereke ugwaruka cyane cyane ingene izo ngabire zabo zishobora kubatunga. Abantu bamaze gukura gatoya biragoye ko iyo bakibibyaza umusaruro 100% nkuko ugwaruka go bigenza, ariko twebwe turavye abahinga dufise muri Manake, ndemeza neza ko umuntu ashaka gutungwa n'ingabire yiwe mu gihe yoza kwitura Manake. Murakoze. Ego muraheje kudusigurira, mushatse kuvuga ngo tungwa n'ingabire yawe icyo mwashatse gushikako.
turava tubabaza ati mbega muri Manake Burundi mwakira bande, ariko imbere yuko tuja kubabaza bo mwakira twashaka tubabaze ku bwanyu nk'uyumviriye kuzana ico ciyumviro, mbega mwavyubatse gute? Waravyiyumviriye ucubishira mu ngiro cyangwa hariho abandi bantu mwa mwarafadikanije kugira ngo mushobore kubaka iryo zina bikaza bibaye nk'ikigo? Ubwa mbere ho ntabwo je nakorotse nk'ikimanuka caye nk'imvura ngo nje kuba umu artiste. Nibaza ko abakora iyo myuga benshi baranzi kuva mu buto bwanje, kuko ndibuka ko nshiga kuri école primaire do Yaranda muri commune Kirundo n'intara ya Kirundo. Abigisha banyigisha ico gihe barazi uko nari meze niga mu wa gatatu, naho nunguruje nkaja kwigaho biti Kigozi. Abigisha banyigishije barabizi muri école secondaire yaho, barazi yuko namye ndabikora. Hanyuma ndunguruza ndaja kuvyiga gatoya mu Rwanda, ndavayo ndagaruka mu Burundi ndabandanya ndabikora gushikaho nunguruje nkaja i Mozambique, akaba ari navyo mpejeje kwiga kuri kaminuza. Je nizi vya art écriture n'ivyo vya tourisme, nta kindi kintu nkora no mu buzima busanzwe niko kazi sanzwe nkora. Rero naciye mpamagara abo dusangiye ivyiyumviro, twabikorana kera, cane abo bize kuri école technique secondaire d'art do Gitega, n'abandi bavyize mu makaminuza yo hanze. Tuca tugenda tugwira buke buke, hanyuma tuca duhamagara n'abakora ivya culture bindi, turahamagara n'abakora abafise ivyo bita agence de tourisme, no kuvuga bakira ingenzi, kugira ngo dutunganye neza ivyo bisata ku buryo bishobora guha akazi abantu benshi. Murakoze. Mbega kugira ngo umuntu ashobore kwemererwa kwinjira muri Manake birasaba iki? Icyo twashaka mukidusigurire imbere yuko tuja kumenya ati mbega mufise mwibiki, ariko nimutubwire igisabwa kugira ngo umuntu abe muri Manake Burundi. Murakoze kuri ico kibazo. Kwinjira muri Manake biroroshe kandi imiryango twayugururiye bose. Ubwa mbere hoho mbanze ndakivuge en terme de la loi, kuko Manake ni entreprise. Rero entreprise bisigura yuko ari ikintu c'abanyamitahe. Mugabo kubera yuko ama societe menshi usanga kugira mugira ikintu mushikako bisaba amafaranga menshi, twarahamagaye ubwa mbere bamwe muri twebwe bavyifuza kuzanamwo imitahe, kandi abatari bake baramaze kuzanamwo imitahe yabo, n'abandi bariko baraza. Mugabo tuca turavuga tuti tugire ibyiciro canke amakategori y'abanyamitahe banini n'abanyamitahe bato bato. Tuca turafata ingingo rero yuko abanyamitahe banini baza tukabakira. Hano ku biro tuguma tubakira n'ubu baguma bazana imitahe yabo. Mugabo na bato bato turacariko turiyumvira intumbero twobikoramwo. Twaciye dufata yuko twobagirira amakoperative y'intara ku ntara, kugira ngo bariya nuriya mwene gihugu wo hasi ashikirwe. Ndavuga bariya abartizane, abartisan, bariya bagifise impano zo hasi mugabo batabona neza nyene botera imbere. Turavuga tuti ni vyiza ko bazana ako gatahe kabo gatonya, twaramaze kukemeza n'izindi nzego muri Manake. Rero ku buryo ayo twita make yabo banyamitahe bato bato agiye hamwe mu gihugu cose, agaca ahura n'aba banyamitahe bisununuye, turashobora gukora igikorwa kidasanzwe. Rero novuga yuko imiryango yugururiwe bose, nta kuvuga ngo turavangura abacanke bariya ngo ni societe y'abanyamitahe banini. Oya, uwo ari we wese ku rugero rwose umuntu ariko turamwandikira ico bita action, tukavuga imirongo ntarengwa n'ingene abantu bagenda bazana imitahe yabo banini canke batoya, bose turabakira. Yego, muvuze ngo imirongo ntarengwa, umuntu avaca yibaza ati hariho akaburungu, hariho agakwabu, hariho n'agakwabu n'akaburungu. None mugerageje kubisigura mu majambo yiyaguye, muvize ati abanyamitahe banini n'abanyamitahe bato bato, mbega nimba atari banga
muvuze abanyamitahe banini baba batanze umutahe ungana gute cyangwa abanyamitahe bato bato ko hashobora kuba hari uri hariya mu mwonga avuga ati shaka kwinjira muri manake mu bitandukanya gute kugira ngo iyo mitahe muyitandukanya gute kugira ngo umuntu ashobore gushika hariho abaduserukira mu ntara zose z'igihugu muri ayo ma koperative turiko turashiriraho abanyamyuga twibaza yuko ibyo si ibintu byose akazi kose ntigakorerwa mu itangazamakuru muraca mutwihanganira hariho inzego zibijejwe haba hano ku biro vya manake bikuru haba ku biro bikuru vy'intara canke mu makomine kuko hose ubu turiko turahashinga amashami ku buryo atamwe n'igihugu azovuga ngo yabuze amakuru noneho murabona n'amanimero ya telefone tuyashira ku mbuga ku buryo umwene gihugu yokenera kugira ivyo amenya ku bijanye n'imitahe akabura habibariza ubwire nibihe bisata muba mufise muri manake Burundi kugira ngo nuri hariya yiyumva ati jewe nca ntumbera aha kuko ushobora gusanga hari habigisha hari habarimyi hari haborozi muvuza abartizana n'abartizane canke ibijanye na culture ntiyumva icarico mbega mwoshobora kuduha umuco nibihe bisata mwakira muri manake Burundi murakoze muri manake turakira abo twita aba artiste plasticien no kuvuga bajya bakora ivya peinture ivy'amarangi abasiga amarangi abacapa abakora scripture no kuvuga bakora ibishusho mu biti hakabaho bajya babumba bakora ivyo bita ceramique kubumba hariho ubwoko bubiri bwo kubumba hari ivyo kubumba inkono n'amavaze bisanzwe hakabaho no kubumba ivyo twita ama statue ukoresheje isima canke canke ukoresheje ibumba rirakora n'isima irashobora gukora ico twita le monument canke les statues hanyuma rero aho hari mu rwego rwa art canke rw'ubuhinga mvabwenge bujanye n'ivyo hakabaho n'abartizane abo ni babandi bajisha uduseke bajisha inkoko bafuma bajisha inderuzo bajisha intaro bajisha ibirago abo bose bagaca rero bava muri uwo muce hakaba hariho n'uwundi muce w'abasudira ababaza abakora bijya bikorwa byose mubona abarundi bamye bakora kuva kera bijya nikavukire nivyo twita artisana artisana rero ihurikiye mu ivyo bintu byose mpejeje kudondagura hagaca habaho uwundi mugwi rero w'abakora ivyo twokwita intambo kama donc danse traditionnelle abo nabo nyene tugiye kubateza imbere bidasanzwe ndavuga intore abatimbo abatamba iby'agasimbo zijya ntambo zose muzi ko ziri mu muco w'iwacu tugiye kuziteza imbere ku buryo ata muntu twipfuza ko mu myaka 5 yoba adatunzwe n'uwo mwuga wiwe kuko naho mwumva ngo nukwamamaza umuco w'igihugu ariko ni byiza ko umuntu ava guvuza umurico w'ingoma akaronka amafaranga yo kugira recuperation kuko ijya ni sport ivuna kandi bagahabwa n'iteka mu gihugu kuko murazi ko nk'ingoma z'Uburundi uyu munsi ari patrimoine culturel international no kuvuga muri UNESCO zaramaze kwemezwa nk'itunga rusangi kw'isi rero bikaba biteye isoni n'akababaro kubona nk'umuntu avuza ingoma yamaserukira igihugu canke aryohera l'opinion donc afasha mu kuryosha ibirori adatunzwe niyo mpano hanyuma turafise n'igisata ca literature no kuvuga iby'abandika ibitabo kugira ngo noneho twebwe dushobore no kwandika ibyo bintu byose byo mu karanga ingene vyotuma tugira inyandiko zibikwa ubushinguro bifatanye na kimwe bita mize tugiye gushiraho inzu ndangamurage izo bishinguwemwo ibisigarira byose vyerekana umuco w'u Burundi muri iyo ntumbero nyene mwaravuze yuko bimwe mu byo muzokora hariho n'ibijanye n'amasport hakaba harimo n'ibijanye na site touristique muravuga ko harimo n'ibizo bijanye na audiovisuel mbega kuri iki kivuze ngo sport zitamenyerewe mwoba mwashatse kuvuga iki cankwe muri manake Burundi mwamushatse kuvuga iki bon mbanze ngaruke gatoya mvuge yuko muri art harimo ivy'amasinema hakabamwo ivya musique no kuvuga ibyo gukina amareresi bijya byo kuvuza umuziki byo kuririmba nabyo nyene biri mu gisata c'abartiste ca art
hanyuma nduze ku ijambo kuri ivyo warubajije ngo inkino muri manake twebwe tuzokoreramwo canke tuzoteza imbere n'izihe. Mu bisanzwe izi nkino nyinshi mwumva ngo za tenisi ngo zande abarundi ntazo bazi ni nkino mvamakungu kimwe n'izindi nyinshi. Muga mu Burundi turafise inkino kama, turafise inkino z'iwacu natwe abantu ba kera bacu bakina. Izo nkino rero zirimwo gusimba imigozi, zirimwo kwitembagaza, zirimwo gukuriranako, gukina gutegana imyereka, harimwo inkino nyinshi. N'umupira birumvikana kurimo kuko nuwa kera, mugabo zijya nkino benshi bazita ngo nizabana, mugabo hariho niz'abakuze bakina. Twibaza yuko turiko turabitororokanya neza tubishira mu bitabo turiko turandika muri manake kugira ngo n'abantu botugendera nk'ivyo waruvuze vy'amasite touristique duhejeje kwamenaja neza les sites touristique kuko turiko turabikorana n'inzego za leta. N'ubu mu kanya tukaba tubona n'umushikiranganje ajejwe iby'ubudandaji amahinguriro n'ivy'ingenzi. Turizera neza yuko kiri mu bintu leta yitwararitse gose kugira ngo les sites touristiques no kuvuga zimaze kuba bien aménagé, zihejeje gutunganywa neza, twerekanye neza ingene zica zihakazi ugwaruka gwinshi. Kuko babandi bose bakora bimwe twariko turadondagura baca baza ku stand bagashinga stand bakaronka aho badandariza amaproduit yabo, no kuvuga ibyo bahinguye. Ugasanga rero zaba izo nkino kama zirakinwa kuko abazungu nibyo baba bakeneye kubona. Vyo biteye isoni kumva ko nk'umuzungu yoza ngo aje kugendera Burundi, ngo aje gutembera kuri site touristique, agaca asanga ngo turiko turamukinira ibintu vya tenisi iwabo bamenyereye ariyo vyazananye. Biba ari byiza yuko abo banyamahanga babona yuko natwe dufise akantu k'umwihariko batonashobora ari ubwa mbere bakabonye, ku buryo azoguma iyo image canke iyo shusho izomuguma mu mutwe. Murakoze. Igu manake Burundi ni ikigo cikwije, ugerageje kubiraba kungene bigenda bisigurwa, turumva ko birashoboka ko atagaze ko bakarimwo. Mbeko tumenyereye ko ibigo byinshi babifise abahinga cyangwa abahinyanyuzi, mbe muri manake ho nta bahinga mwoba mufise kugira ngo na wa wundi yumva ati manake Burundi ni koko iri kwije. Murakoze kuri ico kibazo. Nashanda bamenyeshe yuko muri manake dufise abahinga, mbere hari birabwa kugira ngo umuntu yitwa umu expert cyangwa umuhinga. Mu bisanzwe rero mu Burundi turabafise batari bake wanagomba. Mu by'ukuri novuga abasanzwe bari ku kivi muri manake bashika 14 tumaze gutororokanya. Mugabo hariho abamaze kugera ku rwego rwo hejuru n'abandi twovuga yuko ari bashasha muri ivyo bisata. Ariko aha twovuga abari imbere y'abandi, haraza uwitwa Bujaba n'umuntu wa kera. Bujaba Isaac arazwi ko no mu maraporo ya Nations Unies araba kuri ibi bibazo vya agriculture mu Burundi, yarabivuze ko kenshi, yaravyanditse cyane. Hariho Franklin Nkurunziza wasanzwe ari umuhinga yize bya peinture mu Buhinde n'ibindi bijanye n'iby'ubuhinga mvabwenge. Hariho Alain Justin niyo nkuru, uyu n'umuhinga mu bijanye n'ibyo twita ICC ni Industrie Culturelle Creative, no kuvuga organiza ibyo bisata. Hariho Madame Eveline Ndikumana asanzwe ari umuhinga azwi mu bijanye n'ibi byo muri artisana, yarabigize ko ubushakashatsi budasanzwe. Asanzwe ari nawe afise koperative izwi mu gihugu y'abakenyezi ijanye n'ibi bikorwa. Hakabaho rero nabo muri cinema, audiovisuel, théâtre. Harimo Ntadenzi Gamasabo, hakabamwo uwitwa Arthur n'uwitwa Johnny. Abo n'abahinga basanzwe bazwi kuri ivyo bikorwa yuko bafasha cyane. Hariho n'ibyo no kwita littérature et danse traditionnelle, no kuvuga ibijanye no kwandika ikirundi, kukinonosora, nabo mu mico n'akaranga, no kuvuga muri ibi by'intambo kama. Aha twovuga Patrice Ntafatiro, murazi ko ari umutimbo kandi akaba ari umwanditsi mu kirundi.
twebwe twita umuhinga kuko inyandiko amaze gushira hanze nta wundi murundi turabona yazikoze uretse ko hariho n'abandi basanzwe barafise ibyo banditse ku bitabo by'ikirundi ariko we arigisha ikirundi kandi ukabona yuko abishimangira. Hariho Mashanya Aloise, uyu ni umwe mu bahinga bazwi mu Burundi yuko ku murisho w'ingoma ari karuhariwe, mbere wewe yaranditse n'inyandiko zivuga kuri ibyo bintu, baragize ubushakashatsi ku vy'ingoma ku buryo no kugira yitwe patrimoine culturel ku rwego rw'isi babigizemo uruhara. Hariho Moyize Ngendakumana, uyu arongoye ikigabiro c'Imuramvya, n'abantu bazwi cyane mu vy'ingoma kandi banditse ama article n'ibitabo bitari bike kuri ivyo bintu. Hariho Aster, basanzwe bafise n'imigwi idasanzwe hano mu gisagara ca Bujumbura bitwa Intatana, barakoze birashimwa kandi uravye ibikorwa vyabo ntibaririmba gusa, baragira n'ubushakashatsi bakagira n'inyandiko zivuga ko ivyo bintu bisigura yuko ari aba expert, no kuvuga barafise uburambe mu ivyo bikorwa. Muri tourisme mu gisata c'ingenzi hariho uwo bita Audace, bafise agence yitwa Gisabo Tours. Hariho uwitwa Dative nawe ni wa mwigeme akunda gusohora n'amavideo ahamagarira abarundi guhindura ingendo kubijanye n'isuku n'ibindi. Uyu afise agence nawe nyene yitwa Ikaze kandi bafise service nziza cyane. Tumaze igihe tuganira kandi murazi yuko twebwe kugira umuntu twumwita umu expert nuko tuba twabanje kugendereza yuko ari byo. Hakabaho n'uwundi yitwa Bangkok, izina ry'ikirundi yitwa Muco, nawe nyene ari mu ba expert mu bijanye na tourisme kuko uretse ko yabaye hanze imyaka myinshi agira ubushakashatsi kuri iki kibazo, ari no mu bantu bariko baradufasha ingene tuzogira aménagement des sites touristiques. Hanyuma hariho igisata ca musique kirimwo abitwa ba Louis Harerimana, arazwi yize muri École Technique Secondaire d'Art, hanyuma mu nyuma aragira ama expertise n'ibintu bya literature arabikora ko cyane. Hanyuma tugaca tugira n'iki gisata ca journalisme culturel kirongowe n'umwubaha Nova, asanzwe akora ku maradiyo atandukanye avuga ku by'akaranga. Rero novuga yuko abahinga muri Manake dufise nabo. Hanyuma hagaca hakurikirako na jewe Bibeni y'ukuri sanzwe ndi umuhinga mu bijanye no kushingura ibijanye n'ibisigarira by'imico n'akaranga k'ibihugu. Mugabo kandi nkaba nsanzwe ndi umuhinga mu bijanye na peinture kuko ni nayo kuru nagize, ni naco cigwa nagize muri kaminuza. Murakoze. Ego kuri ico kijanye n'aba expert cyangwa abahinga, mbega nk'igikorwa nyamukuru bazoba bafise muri Manake coba ari nk'ikihe cyangwa ni buhe bufasha mubona babiteze ko kubijanye n'imigabo n'imigambi vya Manake Burundi? Ubutumwa bafise ni bumwe, nubwo gutunganya inyigisho zijanye n'ingene imyuga ishobora gutunga abantu, tukavyereka kandi tukavyerekana mu nyandiko. Hanyuma kandi inyuma y'izo nyigisho turategura ko haba abo bahinga ubwabo batunganya amahayanishwa, ibyo twokwita competition, kugira ngo turabe aba bageze ku ruhe rugezo, bageze kuyiherevo gutyo noneho tukagira ico no kwita jiri canke gusesengura, kuraba abashobora tukagira chambre technique canke ikibanza cyo gusuzuma ubuhinga bwabo bahinga mvabwenge, ubugeze kuja ku isoko n'ubuhe, ubutaragera n'ubuhe, ibidandazwa vyoja ku masoko nibihe, ibidakwije nibihe. Ico ni igikorwa c'aba bahinga. Ikindi gikorwa cabo ni uguherekeza abahinga mvabwenge mu ma exposition, mu ma festival, no kuvuga mu mahayanisha gurishwa abera hanze y'igihugu, kugira ngo baje hari abanyamyuga benshi batazi izindimi z'abazungu canke z'abanyamahanga, mugabo usanga bazi gucapa ibintu vyiza cyane, usanga bazi kujisha ibintu vyiza, usanga bazi kuririmba neza, mugabo nta gifaransa, nta congereza, nta giportugale, nta ndimi z'abazungu bazi. Ivyo rero abo bahinga bafise mission canke ubutumwa budasanzwe
bwo guherekeza abo bantu b'abarundi baba bagiye mu mahanga kugira ngo bagire ntuzenya badandaza ibintu byabo canke berekane umuco w'u Burundi. Ikindi gikorwa ca nyuma bafise no kwandika ibitabo, bafise ubutumwa bwo kwandika ibitabo bidonda akahise n'akaranga kacu bitandukanye n'ivyo abazungu bagiye batwandika ko byinshi bitari byo, tugakosora nayo makosa abanditsi ba kera bagiye bakora, kubera ko baba amakuru bayakuye ku ruhande rumwe. Mugabo twebwe muri Manake tuvuga tuti abanditsi bo muri Manake, abariterere bacu bakore ku mpande zose, bagira ubushakashatsi ku bijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi, ku buryo ibintu twibaza ko ibitabo byacu bizoba bitagiramwo amakemwa menshi. Ega hoba hariho umugambi mwa mwarashize imbere y'iyindi bitandukanye na bimwe vya babandi vyandi mashirahamwe? Nuhe mugambi muri Manake Burundi mwashize imbere nimba atarakabanga? Bon, imigambi mu bisanzwe ntabwo nkuko nari nabivuze na kare ntica mu itangazamakuru, kuko hariho ivyo usanga bikorwa mu ibanga, abantu bakazobibona biriko birakorwa canke vyakozwe. Mugabo mu by'ukuri tudahendanye, abarundi turazinanye, si kenshi bavuga ibintu vyabo, kuko hariho abantu usanga ari binebwe batiyumvira, bakaba barindiriye ko abandi bazobiyumvirira. Ubwo rero hari ikintu ushobora kuvuga nk'umugambi, abandi bagaca baja kuwushira mu ngiro, ukazikangura waruzi ngo uriko urarondera uburyo bwo kuwushira mu ngiro, ukazosigarura ririmbo ubonye nka Saidi. Rero singombye kuvuga aya muhe, mugabo ndazi yuko innovation abartiste bose twagiye tuyaga barazi ko ihari, barazi ko hari bishasha tubazaniye kandi bidasanzwe. Mugabo ico nohereza ko kuri ico nuko dusanzwe tuzanye ico kintu c'uko tuvaloriza abartiste, duha agaciro abahinga mvabwenge, no kuvuga tukabongerera ubumenyi, tukabafasha kudandaza, gushora ivyo bakora. Izo nizo ngorane abarundi bafise. Sinibaza ko bijya biproje vyandikwa mu bitabo gusa abantu bagaca baja guhunika ngaho. Sinibaza ko bijya ari byo abene gihugu bakeneye. Umwartiste cyangwa umuhinga mvabwenge akeneye ko igiseke ciwe kironka isoko. Niwo mwitwarariko w'abarundi uyu munsi. No kuronka ubumenyi butuma bijya kora abikora neza ku buryo ku masoko ata muntu aja kubitoramwo utunenge. Nivyo bikorwa biduhangayikishije. Tubasabe mu kurangiza kino kiganiro cyangwa kino kiyago twariko turakora, kugira ngo mushobore gutera kamo. Birashoboka ko nyokuru marume masenge ari hari atarumva ati Manake niki, ariko kabagize amahigo yo kubona kino kiganiro cyangwa kutumva. Mbega nakahe kamo mwoca muhereza nyokuru ajishi inkoko, marume ajishi kirago, masenge ajisha twagira twatundi, kugira ngo nabashikirwe n'ubutumwa kugira ngo ashobore kwinjira muri Manake? Icambere nuko abantu bumva ko kugira batera imbere ari uko tuja hamwe. Igihe cose hakiri abarundi bagwanya ibivyiyumviro twebwe tuzana byo kuvyuka abantu baja hamwe kugira ngo batera imbere bari hamwe, nta munsi n'umwe ivyo bintu byabo bizoronka agaciro. Igihe cose tubabwira yuko muri Manake turiko turavugana n'inzego z'igihugu, turiko turavugana n'amashiramwe mpuzamakungu kugira ngo ibintu byabo bikingigwe, abantu baje kwandikisha ibikorwa byabo muri Obedeya. Je narivuganiye n'abayobozi bo muri Obedeya, nta bantu usanga baja kwandikisha ibintu byabo, ariko bukeye ugasanga bariko barabivugira ku maradiyo ngo leta ntacimaze, ngo ntacibafasha. Ibyo bintu je nibaza yuko bo biheba, ahubwo bakaza muri Manake tukumvikana ingene tugira hamwe tugize urunani rudasanzwe. Hari abantu bamaze gukora ibintu bidasanzwe kuri ico kibazo hano mu gihugu. Hari abartiste bakoze byinshi kugira ngo niyi ntambwe tugeze ko ibishitsweko. Nimbere yuko Manake iza, hari abahinga badasanzwe hano mu gihugu bakoze ibidasanzwe. Ndavuga nk'iyi association bita Amicale des Musiciens imaze gukora ibintu byinshi. Na karorero hariho koperative zindi zakoze ibidasanzwe, Coopérative des Musiciens du Burundi irongowe na Cedric Bangi bakoze ibintu bidasanzwe. Hariho abartiste bitwa ba Romeo barakoze ibintu bidasanzwe gushikaho no mu nama nshinga amateka bemera gushiraho amategeko adukingira. Hariho abitwa ba Jeremy wo muri Menya Media, n'abantu bakoze ibintu byo kwitangira abandi
uravye ibintu bakoze à l'époque muri kahise ni ibintu bitanga umwizero cyane ko dushobora kubishikako mugabo kubera ko bagiye haza abandi babagwanya canke badashigikira ivyo vyiyumviro vyiza bamwe baradebukiwe basa n'ababivuyemo nibitera soni kubona uyu munsi hari umu artiste akenye mu Burundi yitwa ngo araririmba bije gute ni biratangaje kumva ko hari umu artiste mu Burundi ashobora kuvuga ko akenye ibyo bintu rero nibaza yuko nabo nyene babifisemo uruhara twebwe rero turi hano kugira ngo tubereke ingene bose si ukuvuga ngo n'abartizane ngo nibanyukuru bari ya ku mitumba gusa n'abari hano mu gisagara ca Bujumbura hariho abagifise ibibazo muri mindset bisaba yuko tubumvisha cyangwa tubasigurira ingene tutagiye hamwe ngo tugire urunani atatenambere rishoboka. Murakoze. Ego nitwarangiza ntababajije mbega muri Manake Burundi ku kijanye n'imyaka mufatira ko ushobora gusanga hari abanyamyuga bakiri ku myaka mito cyane n'abandi bisununuye mbega nkuriya usanga afise umwuga mvabwenga akiri ku myaka mito cyane muri Manake Burundi muramwakira? Ego turamwakira mbere turiko turashiraho systeme cyangwa ubuhinga buzotuma tumenya ko ujya mwana mutoya azovamwo ikintu kanaka c'ubuhinga mvabwenge. Turafise uko turiko turabitunganya ku buryo haba mu masengero tuzokorana nabo haba muri societe civile zindi no kuvuga abafise donc aho ahahurira abantu benshi turafise ubuhinga turiko turashaka gukoresha kugira ngo tuze turamenya tuti ujya mwana aririmba neza uwo mwantrena uwo muha inyigisho kanaka uwo murera uwo mujana mwino nzira yozovamwo umuntu adasanzwe. Nico gituma mubona kenshi mu Burundi atabahinga benshi dufise kuko usanga nk'ibi bintu narabahaye akarorero ejo bundi nka jewe abigisha banyigisha muri primaire kenshi barankubita ku ntoke ugasanga hariho n'intoke zimwe uyu munsi zidakora neza bampora gusa ngo ndacapa ngo ndagira gute ntibari bazi yuko gucapa nzovyiga no muri kaminuza bikantunga n'uyu munsi akaba ari bwo buzima bwiza mbayemwo ndabihawe n'iryo rangi abandi benshi basuzugura. Ndaguha kandi karorero bijanye no gusuzugura imyuga mvabwenge ugasanga hariho abantu baheza amashure ngaho bagaca baduga mu mitumba ntibaze kugira ngo baje mu makoperative yo kwiteza imbere bagasuzugura ibikorwa nk'ibi mvabwenge kandi hari abandi bantu babitungiyemo ubikoze neza ukabikora mu murongo mwiza ukitunganya neza nta kabuza udashaka gutera imbere. Urumva ko hazobamwo inyifato hakabamwo n'ingiro mbega ku kijanye no kwigisha ko hariho rimwe na rimwe usanga harabemera ngo baratuzaniye indero ndundi ko hariho rimwe na rimwe aho usanga bavuga ngo imico n'akaranga bayihonyanje mbega ku kijanye no kwigisha imico n'akaranga muri Manake hari cyo mwoba mwarategekanije? Ego twarabiteguye kandi turiko turashaka kubitangura kubishira mu ngiro vuba bwango aho tugiye kwigisha abana b'abarundi cyane baba mu bisagara binini bizwi aha twotanga akarorero aho tuzotangurira Rumonge, Buyenzi, Gatumba, Ngozi, Muyinga na Rugombo. Ivyo ni bice abana baho usanga ata kirundi bazi kandi ari abarundi. Ivyo rero tukavuga twebwe yuko ari akamaramaza kubona hariho abana b'abarundi batavuga ikirundi. Ivyo bifatanye n'abana bavukira mu mahanga aho usanga hariho abarundi simvuge ngo bataye umuco ahubwo batwagwa n'akazi n'imihangayiko y'ubuzima baba babayemo mu mahanga ntibiteho abana ugasanga abana bagize imyaka 20-30 ata kirundi bazi. Ivyo twe muri diaspora tugiye kubikorerayo cyane tuvugana n'inzego zaho kugira ngo tubereke inyigisho turiko turategura ku buryo abana b'abarundi bose bamenya ikirundi. Kubijanye n'ivyo vy'indero n'imico n'akaranga twe twibaza yuko ata murundi numwe atababajwe n'umunyamahanga yaje gukinda ku ngoma z'u Burundi. Sinzi ko mwigeze kubibona mu Buganda aho haciye hafatwa ingingo zikomakomeye nkaba mboneye akaryo ko gushimira leta yacu ikora neza cyane aho baciye bafata ingingo zidasanzwe ko uwo mugwi wakoze ivyo bintu ucuhagarikwa. Mugabo si ivyo gusa murazi yuko dufise n'abanyamuziki b'ibitandero hano aho bambika abana b'abakobwa ubusa bakabashira ku stage hariya hejuru
aho abantu barorerera imiziki. Bijya bintu twe twibaza yuko muri Manake tuzobigwanya, kandi ingufu zo kubigwanya twarazegeranije n'uburyo burahari bwo kugira ngo bibaye ngombwa n'ubutungane buzokore, kuko ni bitera soni kubona twigana imico y'abazungu kugira ngo itsimbatazwe mu gihugu cacu. Nibaza rero yuko uhanura yamiza ko tuzobandanya dusemerera dutera kamo kugira ngo abana b'abarundi bumve yuko imico y'iwacu ariyo karanga muntu yacu. Nta muzungu numwe aryoherwa akubonye wambaye ubusa uri umurundi, ahubwo yonezerwa abonye wambaye wikwije akavuga ati ndakunze imico y'abari abantu. Twebwe ntidukunda iby'abazungu. Simvuze ko abazungu ari babi, simvuze yuko hariho abamye banyagiriza ngo ndafise amacakubiri ngo y'urukoba, mugabo batantahuye neza ibyo mba narashatse kuvuga. Abazungu bafise imico yabo n'ukuntu babayeho n'akahise kiwabo, mugabo natwe abarundi turafise uko tubayeho bitandukanye n'ibyabo. Nimba bo bataza kutwigana, kuki twe twoja kubigana? Nibaza yuko kuri ico ariko no sigura. Murakoze. Tamwe tumanze tunonora imitsi gato yako navyo biri muri Manake Burundi. Mbega dusubiye inyuma gato mukiri ku ntebe y'ishuri, mwavuze yuko ni impano mwakuranye muri ku ntebe y'ishuri mwaracapa. Hoba hariho umunsi mwibuka ko mwigisha bakubise ku ntoki n'igiki mwari mukoze? Murakoze. Umwigisha yasanze nafashe nacafye isura ya papa mwikaye, hanyuma ndibuka yuko nakunda gucapa agakwavu gafite udutwi dushinze gutya, hanyuma umwigisha araraba araryoherwa n'ibyo nacafye, mugabo nari narose ubusa uwo munsi mu biharuro. Yarankubise barariragwa ati we nta n'inkono y'itabi uzovamwo. Muga ku bico gihe gucapa naciye ndabihagarika, ndatangura kwiga ibiharuro, mu nyuma ndabitora. Nivyo narasamara cyane kubera niyo kipa cyane no gucapa, ariko mu nyuma byahavuye ndabitandukanya, nkamenya umwanya w'ivyigwa n'umwanya wo gucapa. Twizere ko muronse umuco uhagije, nimba umwubaho wacu atakindi yoba yisigarije kugira ngo aduhe wa muco wose. Turashobora kuca dushimira abari hafi na kure kuri uyu mwanya wose bafashe bariko baradukurikirana, kandi tubibutsa yuko ivyiyumviro vyanyu guterera muri commentaire canke gusangiza iyi nkuru n'abandi wowe ubuyibonye ni kimwe mu bifasha abanyamyuga mvabwenge. Ni tungwa n'ingabire yawe, ntuzomenye ingene ingabire yawe yo gutunga mu gihe utabibwiwe canke batagukebuye. Manake Burundi iriho ku bwanyu, Manake Burundi iriho ku bw'abanyamyuga mvabwenge. Rero turi kumwe twese birashoboka, kambuka abavyeyi bacu kabubaho bacu, turi kumwe byose birashoboka, turi kumwe na Manake Burundi byose birakunda. Murakoze cyane. Manake Burundi shingimwe tuwe wake kugarungiribyo